novuga ko ari ikintu gikomeye cyane aho harimwo inkuru zirenga ijana zerekeye ibisabwa umwenegihugu akenera kugira ngo amenye ati mbega mushikiranganje ubu n'ubu nkeneye iki kintu ndagitora he kuko murazi yuko aha mu gihugu cyacu tezwa kumva yuko atezwa kuba impinduka zijanye n'intumbero ya leta ya decentralisation kwegereza service abenegihugu. Rero portail isoko ni kimwe tubona kizofasha cyane kuko umwenegihugu nimba akeneye gusaba akazi mu bushikiranganje ubu canke buriye aho kuza muri ubwo bushikiranganje kubaza ati mbega ibisabwa nibihe abironka ari muhira biciye ku telefone biciye muri portail isoko hanyuma akuzuza agasohora ivyo bintu agiye mu gasekretariat public kabisohora akaca agenda ubu ni mu province anzoshira mu commune aca depozaho ivyo bintu vyiwe bikwiye naye handi washaka gusanga umuntu yavuye mu ntazacankuzo za Ruyigi kure za Kirundo agashikira mu shikiranganje kanaka kuza kubaza ico conyene ubu rero ntazoza azobiraba cyo gituma twatumye mu shikiranganje bitandukanye kugira ngo inkuru zose umwene gihugu akenewe muri service ubushikiranganje kanaka butanga zoja muri yo portail isoko zikamushikira ahari ujya mugambi wa penera office ibikorwa 35 hariho ibimaze gukorwa hariho byinshi bitarakorwa na cyane cyane ico twita informatisation ya carrière ya fonction publique na fonction publique ubwayo bizodufasha byinshi dukuramo abakozi bahembwa badakora portail isoko rije kugira ngo ihindure mwene gihugu ahubwo humaraba ati mbega ko nkeneye ikino gitorahe mbega hakazi gatangirwa he nukumva yuko ujya mwene gihugu yakeneye service ya leta teza kuyironka mu mwanya muto